madini atandukanye cyane cyane yavugwa ko ari ay'abakizwa hari ijambo rikunze gukoresha inzamba y'akabanga dufashanye dusobanurire abariko baratwumviriza inzamba y'akabanga irabaho cyangwa ntibaho nkuko bisanzwe izo nyigisho zirahari mu mashengero ataramwe barigisha ko Yesu azoza mu kabanga agahamo abantu bazosigara barahamwa ishengero ryagiye rikagenda mu kabanga mu buryo butazwi abantu bazosigara bararondera ishengero ngo batazi iyo ryagiye ngo bava ku kiyaga ngo bakubita no ku kindi ngo barondera ishengero inzamba y'akabanga nizokomera hazobaho kuronderana mw'isi yose amasanganya mw'isi yose bazoyumva mu mabarabara no mu birere bazoyumva. ntarasoma ngo nishure inyishu y'ikibazo mbajije turabiye no mu bihe byahise muri izi ngoma z'icami n'ibindi hari nk'itangazo bagira bagire barakoresha kuvuza inzamba mugabo kubera hatanzamba zari akoresha ihembe akarivuza abantu bakabanza bakabanga amatwi ati ko rivuze reka twumviriza hari igera kivuge wa undi arivuge agatangaza rero no muri kino gihe turimo gisirimutse barakoresha ifirimbi mu quartier hehe bakavuza ifirimbi kumva ifirimbi biravuze hajya mu rukerera hakaba hari itangazo ryagenywe n'ubutegetsi rishaka gutangarizwa abene igihugu y'ibintu bisabwa gukorwa ugasanga iryo tangazo ritambutse neza ariko abantu babanje kumva iki inzamba muri make rero inzamba tuyigereranye n'ijambo ry'Imana rigabisha abantu gutegurira Yesu mu byampemu rero inzamba ni ijambo ry'Imana riteguriza abantu kwitegurira umunsi wo kuza kwande kwa Yesu. Ndabanza nifashishe isomo ryo muri Amosi dusobanure neza kuko bavuga yuko hazoba abantu bava ku kiyaga baja ku kindi barondera ishengero ngo ntibazoribona ako kantu ntibagasobanura neza nuko kanditse ahubwo baca badeviya bakavuga ngo bazorondera ishengero si ishengero ahubwo ni ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana reka ndahasomere wumva Amosi 7:11 iminsi izoza niko umwami uhoraho agize zoteza inzara mu gihugu ntizoba ari inzara y'ivyo kurya canke inyota y'amazi ariko izoba ari inzara yo kumva amajambo yanje je uhoraho kandi bazonyavuta bakubite ku kiyaga no ku kindi bazojarajara bakubite iburaruko nibumanuko kugira ngo barondere niburasirazuba kugira ngo barondere ijambo ry'uhoraho yamara ntibazoribona urumva hakwandushiriye ku mugaragaro neza ko bazobarondera ijambo ry'uhoraho ni cagihe ijambo ry'Imana rizoba ryarangiye umurimo wahagaze wo kuvuga ubutumwa abantu Yesu yavuze ati birarangiye ico gihe nivyo kuvuga ubutumwa bizoba byagize gute abantu batangura kwirukanga barondera hirya no hino uwo babwira ijambo ry'Imana ntibazoba bakubita hirya no hino barondera metode yoba yagiye mwibanga canke Erasi yoba yagiye mwibanga canke undi wari we wese ahubwo barondera uwo babwira ubutumwa bwiza kuko bazoba bafise inyota yo kubwumva muri kino gihe abantu bari bize n'iterambere amafaranga ntibashaka kumva ijambo ry'Imana ariko ico gihe bazokwifuza uwo babwira cyangwa uwo botegera amatwi batakimubona rero aha birasobanutse neza ko bazova ku kiyaga baje ku kindi batarondera ishengero ahubwo barondera uwo babwira ijambo ry'Imana. Hanyuma rero nciye ngenda kwishura cya kibazo inzamba y'akabanga irabaho yo inzamba gute ikongera ikabiya kabanga kavuzwa n'ibanga ntayo none deja inzamba irasamirana abantu bakayumva none yovuga mwibanga gute nanje nivyo ndimwibaza kubwenge budutwara gute bukavuga yuko hari inzamba y'akabanga ibyanditswe bivuga iki kubijanye no kuza kwa Yesu n'ingene cyane kuko muri mu Giswahili bavuga ni unyakuo unyakura Yesu azonyakura ishengero mu kabanga oya ahubwo azoza ku mugaragaro abantu bose bamwibonera dusoma byashuwe Yohana igice ca mbere umurongo w'indwi handitse ngo harazanana n'ibicu kandi ijisho byose rizomwibonera n'abamucumise bazomubona kandi amoko yose yo mwisi azoborogeshwa nawe niko biri amen. Bavuze ati niko biri amen bavugiye bati nta gihinduka ntacyo guhindura kuri ibi. Rero Yesu antazoza mu kabanga azozanana n'ibicu n'abantu bose bari kubaramuraba urabona n'abanyabyaha baba ndi baramubamba nabo bazomubona rero kubesha yuko ngo umwe ngo azosigwa ngo ubundi ngo areke ibya bindi basoma muri Matayo 2:4 aha turahagera ndaza kuhavuga ko naho rero kubaha tukira Yesu ntazoza nyegeye azoza ku mugaragaro abantu bose bamubona abanyabyaha mbere bibiri itubwira ko abanyabyaha bazomubona ngo bakitwa n'ubwiza bwiwe
none bo kwicwa n'ubwiza batabubonye bazomura ubwo bwiza buce bubica akabanga rero ntakahari mu ntako Yesu azoza kumugaragara ijisho ryose rigire gute rimubonere ndashira ko n'isomo ryo mu Batesalonike 4:16 Batesalonike ba mbere naho nyene haratubwira ingene Yesu azoza ntazotwara arageze reka ndahasomera aranditse ngo kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana ya nzambira garutse azoba aranguruye ijwi rirenga si ijwi rivuga bukebuke iyo bavuze rirenga rirengera rigeriyo hepfo rero baca bavuga bati maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka maze natwe bazoba bakiriho dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere umwami tuzomusanganirira mu kirere ico gihe azoba azananye n'ibicu rero ivyo bicu ingabo z'abamareka zizoba zimukikije azoba ameze nk'igicu kubwo ubwinshi bwabo rero iyo niyamara kumanuka azoba afise n'ijwi rirenga iryo jwi iyo nzamba azoba ariko aravuza niyo izokangura ba bandi bapfira muri Kristo babanze bazuke ntibazozukira rimwe n'abanyabyaha hazobanza kuzuka ba bandi ku muzuko wa mbere abazoba bagisigaye nabo bati bara abanyabyaha nibo babandi navuga bazokwicwa n'ubwiza bwiwe babandi bazobwira imisozi ngo nimutugweko erega byanditse mu byahishuriwe Yohana igice cya 6 uhereye ku murongo wa 11 ngo bazobwira imisozi ngo abakomeye abahambaye abantu b'ingwanyi zakabuhariwe abagenerale amakomanda ahambaye atazi Imana abo bose bazohunga ngo babwire imisozi ngo nimutugweko muduhishe ya yindi nyonga zayo ngo aratumara ni mutunyegeze nayo yamabuye yanke kubakira natwe turigorewe tubanyegeza he nukuvuga ngo ushaka kuzokira ubwo ruhungo ruzoba ruteye ubwoba bose bazoba bari mu ndirimbo ivuga ngo turagowe ni mutunyegeze iyi ndirimbo ntibazoba bayiteguriye hamwe ariko bose bazoyihurira ko mu kuyiririmba rero ushaka kutazohura nako kaga muri ico gihe uburuhungiro bwiza uburondero ugategura ubugingo bwawe ukihana ivyaha ukizera Yesu umwami n'umukiza ugakora ibyagezwe vyiwe ukirinda ikintu cyose kibi cyo gutandukanya n'ijuru niho uzoba uvuye mu murongo w'abazomuhunga aho ukazoba mu murongo w'abazomusanganira rero muri iki gihe ngo amaze kuza babandi bapfira muri Kristo bakazuka ngo bazoca bateruranwa na babandi beza bazima bahindurwe mu kanya nkako gukubita urugohe bace baduka none rero tubwire muri Matayo 24 ku murongo wa 40 n'uwa 41 havuga yuko ngo umuntu umwe ngo umuganga azoba ari kumwe n'uwundi mu murima umwe ngo azojanwa uwundi ngo ariko naho rero abantu bisunga tubwire uwo murongo si uwo murongo uranditse muri Bible ariko abantu bawusobanura ubutariko niho dushaka ngo dusobanure dusomye muri Matayo igice ca 24 niho ivyo bintu biri ariko duhere haruguru kugira ngo tubyumve neza ku murongo wa 38 handitse ngo kuko ariko bari bameze mu minsi umwuzure utari bwatere bararya baranywa bararongora barashingira bageza kuri wa munsi Nowa yinjiye muri bwa bwato ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose nta kintu bamenye ariko bari babwiwe no yari urumva ntibari basinziriye ngo bareke gukungura bibanga bose barabwiwe kutamenya nuko batitaye ku butumwa bwa Nowa yababwiye ati nimuze mwinjire hazoza imvura nabo bati imvura tigeze iva ku bisiremwe wowe uzoyikura ati ubwo n'ubusaza umusaza yarusha Nowa akomeza kubaburira imyaka irahera 120 baranka kumva banse kumva rero ngo ntibamenye ingene umwuzure waje urabatwara utabimenya rero ni kagasuzugura abantu bagira ngo bite ku mburi yego ariko abumva iyo mburi barumvise baja mu bwato abo barabimenye imvura yagiye kugwa babizi kanatsinda cyamenyesheje ko babizi bihishirije mu bwato nuno munsi abantu bakisuzugura imburi ntibihishe muri Yesu uwo munsi uzobaza ko giturumbuka ntibazomenya ikiriko kiraba bazobona ibintu bibagwa ko nk'umutego ariko barigeze kuvyumva ahantu bakavyirengagiza rero uyu murongo urabandanya uvuga ngo niko kuza k'umwana w'umuntu kuzomera ico gihe abagabo babiri bazoba bari mu murima umwe azojana uwundi arekwe ushobora mu murima w'Imana ushobora kuzoba wowe uri kwanga uri kuravuga ubutumwa nanjye ngo ndiko ndavuga ubutumwa ariko usange wabuvuze ukutariko nanjye nabuvuze ukuriko na karoro ndiko ndataha hari n'umuntu azoba yizeye ibintu runaka canke dusengana mu ishengero rimwe wowe wemegwe nanjye sinemegwe ko nabishushanya naho kandi mwari hamwe yego kuko Yesu ngo bazomubwira ngo mwami twavugishwa nawe bakora ibitangaza mu izina ryawe azavuga ati abajinjibure naho nigeze mbamenya mbireho nkora bitirana bisobanurwa yuko umuntu ashobora kugororoka mu ntango ariko agasoza nabi ashonje nabi
bya bindi yakora byiza vya mbere Biba zero. ntibyibuka biba zero ego kuko ibintu byose no kwishura babitwigisha ibiharuro naho biba byinshi mu kubikwijije na zero byose bihinduka zero rero ngo abagore bazoba bariko basera hamwe kurusyo rumwe umwe azojanwa uwundi areko nuko mwami mugavye kuko mutazi umunsi umwami wacu azozako ariko turafite ijambo ry'ihumura riri muri inde mu Matesalonike handitse ngo ariko mweho bene data ntimuri mu mwiza ngo uwo munsi uzobaze ko giturumbuka ariko muraba umuco so ngo yuko uyu muntu ariko aragendera mu ijambo ry'Imana akagenda yiyubara ikintu cyose kibi akagendera muri uwo murongo ntatambamira iburyo canke ibumoso akomeza kuba mu muco kandi akagendereza ibihe kuko Yesu yavuze ngo nimwigire ku musukoni umugani wawe ibindi ukigira ku bimenyetso kama witegura witunganya ubusa n'uburi maso areretse muri make rero twavuga yuko Yesu azoza nkaho umengura abizi inzamba y'akabanga ntibaho ahubwo hari inzamba irahari ikavuzwa abantu bakayumva bakiziba amatwi bakanka kuyumva batayumvise bazomenya ibigira bibe uwo musozo baza ko nk'umusuma n'ahandi hazize umusozo baza ko nkuko igisuma kiza mwijoro niko n'uwo musi uzoza kuba ibindi bamiye mw'isi niko byanditse byera bitukiye komera cyane rero turabasezeye reka tugarukirize ngaha kino kiganiro murakoze kuba mwatukurikiranye tubahe n'ikaze ku bindi biganiro bizokurikira Imana ibakomeze mu izina rya Yesu amen amen